Just dutangiye none tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku wundi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. M23 yatwitse ibifaru bya FARDC ikindi kimwe irakigarurira ikaze. Umutwe wa M23 kuri uyu wa gatanu wagaragaje ko watwitse ibifaru bibiri by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ikindi kimwe uza kukigarurira ni nyuma y'imirwano ikomeye yasakiranije impande zombi mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rutshuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo za Kongo Kinshasa nyuma yo kugaba ibitero kuri uriya mutwe zifashishije indege z'intambara na za kajugujugu. Amakuru avuga ko zamaze gutangiza ibitero zigerageza kwirukana abarwanyi b'umutwe wa M23 mu bice bitandukanye bamaze igihe barigaruriye. Perezida w'uriya mutwe Bertrand Bisimwa kuri uyu wa gatanu yatangaje ko ibitero bya FARDC ifatanije n'imitwe ya FDLR na Mai Mai byose nta kintu na kimwe byigeze bigeraho. Bisimwa yasobanuye ko FARDC, FDLR na M23 bagerageje kwinjira ahitwa Kaunga ho muri parike y'igihugu ya Virunga gusa birabananira burundu. Yakomeje avuga ko mu bice bya Rwindi Mabenga M23 yasenye ibifaru bibiri bya FARDC ikindi iragifata mu bice bya Ishasha Ngwenda. Igerageza rya FARDC ntiryamaze iminota myinshi imbere y'uko yo nabo bafatanije basubizwa inyuma. Imirwano kuri uyu wa gatanu kandi yanumvikanye mu bice bya Amwaro Kibumba gusa Bisimwa avuga ko muri ibice agahenge kamaze kugaruka. Hari amakuru kandi yavuga ko ingabo za Kongo zamaze kwirukana M23 mu gace ka Mabenga gusa uyu mutwe uravuga ko atari ukuri.